Wahabonye muhira rero? Mubaheza. Karibu rero. Yego asante sana. Icari kinzanye sikindi. Shire wanje rambwiye kibazo kiri hano. Mvuka muminago hantu hatazwi ariko ndakunda cyane kuko niwaneze mu minago ubawe minago hejuru cyane rumonge hejuru 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 muze dukunde aho tuba duteza imbere ibyacu dukunde ibyacu abari hanze muze tubake intara yacu ya Rumonge niyatera imbere natwe bizoduha iteka minago 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 muyago gatumana kukurana tuhe Pingira ikibazo rwose nabundi ndiraza kuza ntabwo gusekera ndahisa kubite Burigo 빨리 여미호를 몰아내고 ni wowe uri uyobora rwose yomiyo na Bane banje n'amahoro. Muri salo. Nyaka mwose kiramera kujewe. Komo yaganira. Jana kandi ndizera Bibiliya ariko nasoma ijambo ry'Imana. Cyangwa filime ndiko ndira birangare kakwirirwa murambo. Ndebe sireni mu bihagarike mafisaka ngomba babwire bikanoro abana banje. Mubone rero abana banje nambaye ukomerewe. Nuko swanye no kuri yasize mu bintu. Rero ngomba ndabahega abane banje. Murabona muri abakobwa batagase mumeze neza sinkeneye ubukwe bw'impokero ubukwe tacho bufise nkeneye ko mukundana n'abahungu umva bifise bafise aho bava aho bataha Mama urugo s'amafaranga sa umbariye gute je nk'umukobwa nakiriye agakiza je ndi Uwimana izonzanira nyene asenga yonze yakire Hakintu nashaka kubwira Karindo arukwereka sindabitahura neza wabibonye mu nzozi canke nivyo kije kwibizira nkene no kuva mu gatondo haje kuva mu gatondo hari ikintu nakishije kandi n'umugenzi jewe mwijoro Imana yanyeretse urabona ujya mukobwa turirimba yego ndamubona nice yego Imana yanyeretse twamaze kurushinga tubanye neza dufise n'umwana uko nyene so wowe bivuga kwiki mama je nacho fise no bivugaho ico no kugira cojo nyizera imuzomara maje urakoze mwana wanje kandi ndibaza uranabibona ndumukobwa mwiza frame ndashakaranga ko kuri nako yes rekana no yishinga ibintu by'amabibiri yango muri Yesu uzokurayo mugabo izama rekana nico kirofa ngo ni nice yishinga ibintu by'Imana ico azova mu tuzobikibona Imana yibizomu mu mugabo erindira sa ndazimana yanjye nizonitreze tuzobibona cyane ko yasenga Imana yamwigeze ndizera byose nzoba ndabibona nkaje mama wanyu we ndabirindira Imana yabinyeretse nyine ndimva ni indoto ndiko ndarota ibiki gusa kimwe indoto zose zashobora kuba ububeshe uretse gusa ari indoto ndiko canke ngira barabira no twikurasora oyanye muhungu Imana panikira ibirago Imana yabinyeretse tubana neza mu Kirundi warusize mu nzu gusa ari kibazo mfise urazi bajya abantu ko batunze natwe dukende Yes karake nuko gwabandi nzogwinjamo gute ni nkwabariyata umugabo ahubwo ko vya gusenga mugora abe yuko ari Imana yo kaviguhindurira muga kuko ndabona nujya mukobwa wabo ko afise amafaranga wojya mukobwa nabo wazohava mukuha atama yari ufise mugabo urazi rero ibintu byose no gusenga ndizera ko Imana izobikora ndafise icizere ko bizokunda kimwe gusa reka tugende kabisa ko gusa muze dukunde aho tuba duteza imbere ibyacu dukunde ibyacu abari
ntwari hanze muze tubake intara yacu ya Rumonge niyatera imbere natwe bizoduha iteka Minago, minago, minago Muyago gatumana kukurana tuhe ubuzima bw'uno munsi ni ingorane aho udakoze ngo uronke nayo agasabuni urabona ko ari noma n'ukuri nje ndakubwira ikintu kimwe jewe aha ubukene uzi yuko nayanze umwose babansohora kuri kwinkora byansohora none nyine bayiprovise urusuja hehe n'ukuri nanje sifise ico kibazo iyo canja nico bigenda nabo amafaranga bariko baraduhemba nico butumarira uvuze ca kiro c'umuceri ca kiro c'agafu wabuhe zazi nikyo c'umunyu ko cadozemo naregasha ubona ubufaranga dukorera ngaha mu kwimana ubufaranga dukorera ku munsi ubona woronka amadezo yose umuntu aba akeneye haba ikibazo mfise ese tuzorongora gute muri ubu bukene je ndabona ni no baraduhenda ngo turongore ahubwo ashaka bamwe bwe mu gifise ise n'aba bantu hajya sibona ingene bizogera urazi rero jewe ngo wangere kumubwira mu boss atwonge aka kazi wanda dukora kararusha nirizuba zaraduhembera amafaranga ategeza kuzotwongera no jewe vraiment numva namaze kuruha n'inzara yanyishe je ngo bandi mbere nigire wewe ati ni nyanga ahubwo harabona ko agenze muramaze gufungura ndaki we ubona ngaho umuntu adakoze muga atafunguye ubona we twogwa ngaha kwigire Sinaja Yesu Kawati Nice kinyanjiri Ndeko wambaye kugiye birakuraba oya Prema n'umukobwa Prema umeze ishinga bibiliya yawe ndakwingiye ugiye he ubona waje mu bantu kweri ewe nta byinshi shaka filme zanje oya Prema agenda ugure Prema yo muzi ntushobora kwirengana mu bantu wambaye uko Prema oya Prema agenda ukabe yo muzi yarenze wocisha mu bantu nyene kubagita nyene guca mu bantu uri gusa wambaye nabi oya Prema ndagumya mu bwoko wanje birakuraba tukaye muzu genda wambare muzu ikwize neza fresh hama wambare ubwete oya Prema birakuraba kabi muzu wambaye muzu nyene itakubereye shana kibazo Fala. Guani, guarda aqui. Fala. Je ukatamesh. Ndio kusauti ya mkoa. Umve, wowe nkire miso nakatuganire nakadukundana. Urazi ko umunyamanyanga we Oya, abakobwa nk'abaje n'udatinyanga. Wowe muronka gute gafara? We niko mama wowe. Nyeranye n'umugenzi wanjye. Umviriza kwanza, nta menshi jitwe kuya turafijya mu. Ikindi gihe waribonye wowe. Yarumva washimye. Akira Namera nayo. agashiruka gute wowe uzinkomere. Ndabona. Yage nawe. Shaka ndagukomerekeye. We ikora uko nyene kandi bana ejo uzome message uti mugabo. Wowe urazi ko umunyamanyanga. Ugenda kuresha uti impuzu z'abantu. Wati ikirato, watwara imidugu gusubira. Ukagenda abana b'abandi bikarangira. Ntabushiye mbega wowe ugaza abo bakobwa ubura bakunda amafaranga cyangwa benze gufisa amafaranga uwo murongo wowe.
nuko utahindutse oya imana yashaka kuzohinduka fara we gusa ikorereko kandi aziko nawe utagutwa sawa amabega yawe neza eba ukorera umuti ntugire ikibazo we fresh aho ubonye ba ndamubone abana baremetse neza ego kabisa mana kumuma ujya amanyanga yoca hera ariko sinzi umunyamanyanga Eric ego umwana muze dukunde aho tuba duteza imbere ibyacu dukunde ibyacu abari hanze muze tubake intara yacu ya Rumonge niyatera imbere natwe bizoduha iteka minago muyago gatumana kukurana tuhe mwari murenganye hajya aguca amakuru amafaranga cyane nakoroye yego ni mwembi cyangwa uri umusumu ugomba kuyanyiba oya no kuri muye kuri hajya cadayabona mu yacu ko amafaranga ko yari mu isakoshi yego sinzi ukuntu byagenze n'amafaranga yayo navuye gute wewe wasofye oya no kuri wewe wasofye uri kuri bayibona ayo mafaranga shamuhungu nice mushikanje myiza nawe umeze neza ndashima ego wewe urakunda gusoma Bible kenshi byose n'uzi ko cyangwa uri mu kuba apotre shana musaza njura twenza ko kumbura umusoma bigaze hiyo oya urarenze amahera yanje neretse sawa nta kibazo urabone ugo mujye amahera yanje sugeza gufatira mu muntu bisa negera ndakwisaba sawa ntacu benda kwibaritse we ko ntarabona umuhungu kuturanyereka shiri wawe kandi musaza no kuvugira ijambo hajya urambwira mbe ndacoresha shana nawe urafise ikibazo aya nta kibazo na kimwe genda kwireka nuzi byose ko biva ku Mana biva ku Mana canke nawe uzavuga ati umugabo wanje ni Yesu nk'abandi nyatari kwere gusenga byose biva ku Mana reka ntacu reka ndamwiteke ego okay nta kuntu wonzanira amazi hajya ndayakeneye kugira ngo mayize bino ndiko ndakora turasubira mu mwanya uzi eka kuriyangana kweri natevye okay ntacu ego amaya amazi yo kunywa ngaya merci Makoze, uzi ikintu kimwe? Bikoze neza, urazi gusereva. Ego. Ndabona kusenga indero nziza, ndabona uzobikora neza. Ego cyane. Imana ibeza biri cyane. Ego. muze dukunde aho tuba duteza imbere ibyacu dukunde ibyacu abari hanze muze tubake intara yacu ya Rumonge niyatera imbere natwe bizoduha iteka minago muyago gatumana kukurana tuhe amasoso sibyo kurambira sije igushije burya nayo sijyaho soso urana wa mutipe hano ibintu byo kwigisha byo bihe reka kumbwira no mutipe yuko mu diaspora kwa yego ashaka umuntu na manza ndeke manya bina soso shikana kumviriza rero ijya mu kigo ngiye kwa mugeni donc yabuze imana kubikubwira abona nawe ugomba wigira bize kege twari kumwe tuvanya carambira ati fafa ujya mukobwa umubona gute ndagiza kuvuga ndagerageza donc kumubwira ngene urumeze yacarambira ati niko imushikiriye soso ntuzungwishe hasi oya ibyo uratse atavyo nokora fafa mbiriza rero kandi umuti parashushe reka kumbwira umwana mwiza urabona soso umwana yikumira senzi reka kubesha
warahindukiye inyuma arakura kubw'inyuma aravuga tujya mwana kandi rero vuba mariage yambwiye ati mana ndashushe yazanwe na icamuzanye sasa ntungushe hasi kandi resi nteba wangu ewe ntunge nigende mama ari we yishakira niko umugabo yuko umunyamafaranga ashura tomboye aje muri Arizona mbi akagenda acha kubakira etage cyari ku mutima kirururitse reka kumbwira mama sije mbonaraje soso reka jore ngendere cya cyanzanye n'ico nasize mama ari ku isoko ndaguheketse igen abonye ngwishe hasi aya navyo nokora kweli zohura hejuru 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 muze dukunde aho tuba duteza imbere ibyacu dukunde ibyacu abari hanze muze tubake intara yacu yarumye niyatera imbere natwe bizoduha iteka